ntimuze murironderere kure, nimurabire ku civugo caranga Uburundi imbere yuko twikukira. Imana, umwami, Uburundi. Iryo ni ryo banga ry'igihugu cacu. Imana niyo igaba vyose, kanda niryo banga ry'igihugu. Umukuru w'igihugu ategereza kwiyumva yuko ari umuvyeyi w'igihugu, kanatsinda akabirya muri iki gihugu cacu. Umukuru w'igihugu bamwita Sebarundi. Naragendereje mu bihugu vyose, sindigera numva aho umukuru w'igihugu, no kuvuga yuko igihugu cacu nico kitwungeye ubumwe. Nico gituma naryo nibanga kumva yuko igihugu cacu ari gwawe, atakindi gihugu uzopfa urose kizokwitirirwa. Ngiryo ibanga ry'igihugu. Imana, umwami, Uburundi. gutegura urubanza biboneka ko uno munsi bagerageje gukurikiza uko babiteguye. Umwanya ico kintu bacubahirije kweri, kuko n'ubwa mbere tubonye iminota nk'iyo. Reka mbere Diomede tureke abarundi bikurikirane ijambo rya Kizigenza. Kubw'izina ry'Imana mushobora vyose, nyene urukundo, impuhwe n'ikigongwe. Burundi oye! Burundi oye! Gitega oye! Mfate ivyicaro. Mwanyakubahwa murongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka, duhereye kuri nyeniteka urongoye inama nshingamateka na nyeniteka urongoye inama nkenguzamateka, nabo mufashanya muri ivyo biro muri kumwe n'abashingamateka, banyakubahwa mugize urwego nshingwabikorwa na nshingwantwaro rw'igihugu, mbere kuri kucegera ko nyakubahwa icegera c'umukuru w'igihugu na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere, n'ababakorera abafata ku bituga abashikiranganji n'abandi bari mu bisata bitandukanye, mwanyakubahwa mugize urwego rw'ubutungane, duhereye ku mukuru wa sentare Ntahinyuzwa icegera ciwe, umukuru wa sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro, n'abari muri urwo rwego mwese mu cubahiro ciwe, nyakubahwa muhuza w'abarundi, na nyakubahwa bapfasoni mwahoze muri abatambukanyi b'abahoze ari abakuru b'igihugu, incungu ya demokarasi nyenicubahiro Ndadaye na nyenicubahiro Petero Nkurunziza, nyakubahwa Ntibantunganya Silvestre wahoze urongoye iki gihugu c'u Burundi, banyakubahwa mwaje muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu akorana n'igihugu cacu mu vy'iterambere, banyakubahwa muri mu nzego z'umutekano no kwivuna basi,
banyakubahwa murongoye amashirahamwe atandukanye y'abenegihugu, yaba amashirahamwe y'abamenyeshamana canke amashirahamwe y'iterambere, banyakubahwa mwese benegihugu Barundi bene wacu, cane cane mwebwe abanyagitega, banyakubahwa mwese batumire bahire, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Mwese Barundi mwese, ubwa mbere ntagomba mbanze nshimira Imana mushobora byose, kuko iyo Mana niyo yarinze Uburundi, irinda n'abarundi mu bihe byose, byaba bigoye canke vyiza Uburundi bwaciyemwo. Arico gituma nagomba ndabasabe tubaze tuyikomera amashi mu kuyikengurukira. Ni Imana nyamana, ni Imana y'ukuri. Ngaha mu Burundi hoho turayizi, ntidukekeranya, none ni Imana yo gukengurukira. Uyu munsi sinza kuvuga vyinshi cyane, kuko ejo twararose icigwa kijanye n'ingere dukwiye kwifata muri ibi bihe, ariko sinoreka gusubira kwibutsa yuko uno munsi turiko twigina intsinzi yo guhabuza intahe yo kwikukira ku Burundi. Aha mubona amazi asumira kwibuye, nico gituma uyu munsi ni umunsi wo gukeza abarundi bose b'abahizi, intwari zose z'Uburundi, na cane cane dukeza ingabo z'Uburundi, kuko zidahengeshanya kwerekana ko Uburundi ari igihugu kirimwo abagabo. Nagira ndabasabe dukomera amashi inzego z'umutekano no kwivuna basi. Ikimenyetso ca mbere cyo kwikukira, igihugu cikukiye, ikimenyetso ca mbere nuko kiba igihugu kitavogerwa. Ntushobora kuvuga yuko wikukiye abantu bose baguhonyanga uko bashaka. None rero ubu turabizi, twarabonye yuko igihugu cy'u Burundi ari ntavogerwa. Murabizi yuko urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Twarabonye Uburundi aho buhagaze mu bihe byo mu 2015 na 2016. Turabona ko ari igihugu gihagaze neza, ingabo z'Uburundi zihagaze neza. Ndetse si ivyo gusa, ubu n'amakungu arabizi yuko Uburundi ari igihugu kitavogerwa, kuko ingabo zacu ziramaze kwerekana ubutwari bwazo. Dukomera amashi cyane abahizi bagwaniye kwikukira ku Burundi. Uburundi cyamye ari igihugu cifashe, gifise intwaro n'intwari, kuko no kugira ngo ubukoroni buze mu Burundi, abarundi baravuye hasi baranka. Abarundi barahanga, ingabo z'Uburundi, intore za Mwezi zarahanganye n'ingabo z'Ubudagi imyaka 7 yose. Abadagi bagiye gutwara Uburundi ari uko biciye mu biganiro. Naho ivyo biganiro byatugunze,
mugabo biraboneka yuko ku gikenye bari bananiwe, arico gituma haciye haba amasezerano ya Kiganda. None rero uno munsi turiho twibuka kwikukira, twame tumenya ibanga ry'igihugu cyacu. Ntimuze murironderere kure, nimurabire ku civugo caranga Burundi imbere yuko twikukira. Imana, umwami, Uburundi. Iryo ni ryo banga ry'igihugu cyacu. Imana niyo igaba byose, kandi twe duhiriwe duhishije muri iki gihugu cyacu. Twarayimitse, turabona ko atakiruta Imana, none twarayihamagaira twitaba. Ikimenyamenya turabona yuko no guhangana n'ibidahangana n'abantu, Imana yo birahangana, kuko twarakenye imvura turayambaza, Imana irishura, imvura iragwa neza. None duhimbaje umunsi mukuru, abantu bose bamerewe neza, umunwa uronka icyo ufungura. Dukomere amashyi yo Mana yacu. Uburongozi. Icanyosha Burundi kuva twinjiye mu gikoroni, twagize uburongozi butitaho ineza y'abene gihugu. Twagize uburongozi bukumira bamwe bugakunda abandi, bituma igihugu cyacu kija mu njyane. Ariko dusubiye inyuma gatoyi, umwami w'i Burundi yamye ari Sebarundi, umuvyeyi mu muryango. Ntawe twigeze twumva umwami ariko arajyanisha abarundi. Injyane zose zagiye kuza, higanje uburongozi butubahiriza abene gihugu. None rero turiko turahimbaza umunsi mukuru, uburongozi bw'igihugu, indongozi z'igihugu zivyumve, zigire mu makanda. Abo bami biyumva yuko ari abavyeyi, natwe tubagendere mu makanda. Niryo banga ry'igihugu. Umukuru w'igihugu ategereza kwiyumva yuko ari umuvyeyi w'igihugu, kanatsinda akabijya muri iki gihugu cyacu. Umukuru w'igihugu bamwita Sebarundi. Naragendereje mu bihugu byose, sindigera numva aho umukuru w'igihugu yitirirwa abene gihugu yuko ari se wabo. Yo kwitirirwa abo bene gihugu gute, kandi bo bagizwe n'imigwi myinshi. Ariko mu Burundi twaratomboye, tugira umuryango umwe w'abarundi, duca turagira Sebarundi. Iryo ni banga rikomeye cyane. None hari urumva bavuze ngo Seba Tanzania cyangwa Seba Kenya, hari uravyumva? Hari urumva bavuze ngo Seba Nyarwanda. Nibanga ry'igihugu cyacu, nico gituma indongozi turiko duhimbaza umunsi mukuru zoguma zigibuka akitwa umuvyeyi w'abarongoye. Uburundi n'umurima Imana yasezeraniye sogokuru wacu Burundi. Nitongo rya Burundi, turi bene Burundi, tuvuga Ikirundi, no kuvuga ko igihugu cyacu nico kitwongeye ubumwe. Nico gituma naryo nibanga kumva yuko igihugu cyacu ari gwawe, atakindi gihugu uzopfurose kizokwitirirwa. Ngiryo ibanga ry'igihugu. Imana, umwami, Uburundi. Uno munsi vuge nti Imana, uburongozi, Uburundi. Ibyo bikwiye neza, niryo banga tuzoba dufise, kandi Uburundi buzorama. None rero uyu munsi tuwuhimbaje turi ku civugo kimwe ca twese, tuvuga tuti twese hamwe tuduze ubutunzi bw'igihugu, niho tuzokwidegemvya. Iki civugo ni icivugo gikomeye cyane. Ntushobora kuba widegemvya usanzwe utunzwe no gusaba. Utunzwe n'uwundi ntushobora kwidegemvya. Ko twizigiye ijambo ry'Imana, mwarabonye bene Isirayeli igihe bagenda bagatungwa n'imfungurwa za Misiri, uburihiro babaye abaja imyaka 400.
ivyo twarose umwanya wo kubivuga. Ntushobora kwidegemvya iyo utagira ubutunzi. Ubu rero twigiriye inama ko twese twoja hamwe tukaduza ubutunzi bw'igihugu kugira twidegemvye. Kwikukira kugira tubitegere nitwirabe twebwe nyene mu miryango iwacu. Twirabe niho muza kutegera neza icyo ari cyo ukwikukira. Kera abasokuru bariko baratubwira ngo iyo umuhungu yasoretse ashaka kwikukira ngo yubake ugwiwe yarindira ko se ataha akugarira. Ahejeje kugarira umuhungu agaca ataha akamena imyugariro. Se wiwe yamubwira ati nta bagabo babiri mu rugo, ubaka ngaho iwawe nawe wikukire. Iyo umuhungu yasohotse murigira mwumva ko yagumye agaburirwa n'abavyeyi. Umuhungu yasohotse akikukira kubaka ugwiwe akaguma agaburirwa n'abavyeyi, ntaba yasohotse. Iyo wumva ko wikukiye banza wigabe wigaburire. Naho boba abana baguma baja gufungura mu mihana y'ababanyi ngo nuko batetse ibiryoshe ntibaba barikukira. Hari inkuru numvise umuntu yavuze ngo nta kubana n'umutunzi, ngo yabanye n'umutunzi hanyuma abana biwe hageze gufungura bagaca batonda ku mubanyi gushika abana atakibabona muhira hageze gufungura. Arababuza ngo abo bana ntibabandanye kuko yoba ari